Yes ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya tumaze imisi twigisha kuvyerekeye urugo n'umushinga ntaye wanje yitwa Olivier Hakizimana nashaka gufata akaryo kugushimira abantu bose batwandikiye bari kuraturemesha kandi ndibaza dufise ku mutima bongera bakadusengera nuko Imana ibahezagire beruka twari turigisha kuri ya langages d'amour abantu tukenera kumenya tubana nabo twubakanye tutazinanye cyane ugasanga umwe wese agerageza kuvuga ururimi rwiwe langage yiwe je nkakunda ikiyunda gakunda kijya ugaca usanga utangura kumuvugisha kubona ubuzima nkuko uvyifuza ariko twaraganiriye ubuheruka kuvyerekere parole valorisante amajambo aremesha atera intege ndazi ko ari abantu turi benshi twarakomeretse nta muntu numwe atigeze akomeretswa n'amajambo d'une façon d'une autre karabaremvye harabakubititse kurusha abandi kuko banonsa amajambo mabi kurusha abandi kandi mu mwanya muremure gose mugabo nta muntu numwe atigeze akomeretswa na commentaire n'ikintu umuntu avuze peut-être n'umuvye yakubwiye ashavuye atarisho yashaka kukubwira peut-être umwubakanye ugasanga akiguteye mu maso ariko uko biri kose tuzofata n'umwanya wo kuvuga kuvyerekeye ibikomere byo mu mushaha ariko no musire twashaka kubandanya kuri vyerekeye ayo langages d'amour tuvuge sur les moments de qualité. Olivier wowe uvyumva gute par exemple les moments de qualité ndabizi ko ziratandukanye je nawe vraiment ndabizi ko zidasa du tout mugabo wowe uvyumva gute? Urakoze tumbanje gushimira abo bose badukurikirana hariyo abantu batandukanye cyane cyane izinyigisho turiko turavuga kuvyerekeranye n'ururimi novuga impact y'ururimi amajambo tuvuga agira ku bantu aha kumure no cishamo imbere yuko nishuri iki kibazo cya Nathalie nagomba kuvuga yuko burya amajambo tuvuga ni nk'imbuto na cyane cyane turakwiye kugaba ku majambo tuvuga tubwira abana sivyo nivyo ni nayo tubwira abantu bakuze nayo arabe impacta ariko cyane cyane ayo tubwira abana abari mirima iri vierge aho atambuto nyinshi zirabibwa muri bo mu gihe utangura kubabwira amajambo abafecta ashobora kubafecta pour toute la vie nico gituma na hanyu kuraba mbega mugomba yuko uwo murimo uzomera gute hama umenye ico ubibamo no mu rugo nuko uwo mwubakanye ni vyiza yuko uvuga uti nkeneye yuko uyu murima uzomera uko karagaciyemo hama par rapport ya les moments de qualité Nathalie aravuga ni ikintu nasomye muri cya gitabo les 5 langages d'amour igitabo ciza cyane n'ukuri ndabankuraje gusoma uratahura ibintu byinshi uramenya ibintu byinshi iyo tuvuga kuri uwo mwanya kuri ako kanya nako kanya wumva yuko we n'umukunzi wawe wumva yuko yabaye uwawe ijana ku ijana iyo turiko turavuga mu madokarite n'igihe nicarana na Nathalie nkumva yuko yabaye uwanje nkumva yuko amaso yiwe amatwi yiwe ari karanyumviriza ari karandaba nkumva yuko nabaye novuga l'objet de son intérêt muri uyo mwanya ni ikintu gikora ko umuntu novuga mu mushaha wiwe ni ikintu gihimbara umuntu ndazi yuko nta muntu akunda yuko avugisha uwundi ariko arandika kuri telefone cyangwa ariko araraba televiziyo iyo uriko urabwira umuntu uvugisha umuntu biraryoshe mu gihe wumva yuko ufise attention yiwe yose nukuvuga ariko arakuraba rero izo moments de qualité novuga ni ibintu bifasha mu rugo aho umugore yumva yuko na cyane cyane abagore novuga iyi ni langage presque majorité yabo novuga yuko bayikunda ni langage yabo donc barakunda yuko ubafatira umwanya rero iyo nk'ubu Nathalie agomba yuko dufata akanya ngo tujye ahantu tuyage tugire ebana je numva binshize muri insecurity urumva sinzi ico ni ikintu nabonye iyo turiko turavugana n'ayandi makouple atandukanye iyo turiko turavuga nasanze abagabo bose hari ikintu kidutera ubwoba iyo umugore avuga ngo nagomba ko tuyaga donc umenga n'umwana batumye umuvyeyi ku ishuri donc uvuga uti nakoze iki navuze iki nigiki ntakoze urumva nivyo bibazo umuntu yibaza rero iyo umugore ariko arakubwira yuko agomba iyo moment de qualité uwo mwanya mugende muyage mube mwenyene si umwanya agomba kugutora amakosa ndibaza hari umuntu ariko aranyumva ariko aravuga ati sha vuga uwawe wewe
ntuzi uwanje iyo moma de karite ngaha ni ukunkanyura gushika ariko iyo moma de karite nagomba kuvuga si umwanya wo kwicara ngo navuga ndazi no kuregra amaprobleme mufise ni ikintu gikenewe navuga basique mu buzima bw'urugo ariko iyo moma de karite ni igihe umugore cyane cyane nk'uko navuze ari langaje yabo aba agomba yuko umwumviriza uba ngaho umugabo rero kenshi iyo ariko arayaga n'umugore uko dufunkisiyona twe nk'abagabo cyane nivuze kuri jewe kumbure siserukira abagabo bose ndazi yuko numva yuko ikintu natari yombwira yuko ari ikintu kumbure gikeneye solution cyangwa ikintu gikeneye donc niyo solution cyangwa conseil rero ariko umugore si ivyo umugore agomba yuko umwakompanye umwumviriza une oreille attentive hari umuntu yavuze ati nimba ugomba kuresha umugore kandi nuko amumuresha aturamutega ugutwi ati ugutwi kwawe kuzogushikana ku mutima w'umugore sinzi natarisi ndamuvugire icyo abagore bavyiyumvirako n'ibyo rero mu de karite ku mugore ni umwanya yumva ashobora kwipoza kuko mu rugo umugore aba afite ibintu byinshi aba ariko arakora kenshi umugabo byitwa ko ari le pourvoyeur de la famille akaba azi ko azana les moyens financiers muri rusange n'abagore barayazana bien sûr ariko ugasanga umugabo ntibyitwa ko ari responsable donc iyo aje muhira en général umva umenga aje kuruhuka sivyo umugabo afite sensation yuko ari muhira c'est un moment de repos ariko umugore c'est pas réellement un moment de repos muhiriwe donc ako kanya ka moment de qualité ntabwo niyo mwanya wa repos bagize ntihara ingo twicare rero puisque abana baryamye anje hari ubushaka ko abana baryamye yuko ibintu byavuye mu nzira yuko hari propre canke en tout cas tabivumvura biko birabaca ko muri aka kanya wumva mushaka en fait umwanya wa congé c'est comme si tu voulais prendre congé y'ama activité uri kurakora mu nzu canke mu rugo canke mu wiki kuko umugore mu rugo ntaruhuka naho vyogenda gute ntaruhuka aba ariko ararondura utuntu ariko arakora hirya no hino rero les moments de qualité ce sont des moments abashaka privilégiés avuga uti naho umugabo ashaka kuruhuka ubu j'aimerais quand même qu'on discute et en même temps je me dis yuko abagore turafise des besoins émotionnels zinini kurusha abagabo umugabo kugira aruhuke aradeconnecta akazi akaryama mu mutwe babiheze twebwe tuba dukeneye plus une recharge émotionnelle tuba dukeneye kumva yuko mu bigumbagumba kameme kuko ibigumbagumba quelque part nivyo bidufasha kwavansa nivyo bidutera intege umugabo nawe c'est plutôt l'activité nivyo bimufasha muri buzima bwa misi yose alors que twebwe tuba dushaka cette recharge émotionnelle iva muri c'est vrai dans les paroles valorisantes nkuko twabivuze et aussi dans les moments de qualité kandi iyo umugore akubwira ati wana dushaka ko tuganira au fond abakubwira ati we ntabara ndagusabye shaho nyumviriza en fait nshaka kuruhuka urumva mugabo akarimi bica mu karimi abashaka uwe mu kuganya mu kuruhuka bica mu kuvuga ariko umugabo yeri karavuga abariko arapanga ama stratégie n'ibiki byose c'est vrai que j'ai remarqué ko igihe cyose navuga ngo tuganire yaca hinduka uri vyaca atakana ngo ati unene ngo twako turavugana twako turavugana kuko nacavuga none twariko turaganira nk'ico yaravuze umugore mu kuvuga araruhuka umugabo nawe mu kuruhuka par exemple nko muri jewe iyo nakoze nabaye mu bintu byinshi ukuruhuka kwanje nuko nirabira televiziyo ukuruhuka kwanje nuko kuraba ama emission kuraba indirimbo nuko donc niyo fuite football yo urumva umupira w'amaguru ofisi kibanza kidasanzwe donc nico kintu numva ko ari fuite rero umugore nawe novuga si fuite ahubwo niyo connection nuko kuruhuka kwiwe kumva yuko akubwira ivyo yabayemo rero iyo utaramenya umugore uko ateye umugani urahunga uko ashonye utaramenya uko ameze kenshi ucumumva yuko umenga kuko umugabo mu kwiyumvira kwiwe rimwe na rimwe hari igihe yibaza yuko chaque mot qui doit sortir de la bouche itegereza kuba arimo novuga ifise agaciro sivyo ni ukuvuga rero umugore iyo atanguye muri ko muratera inkuru agatangura kukubwira ingana umuntu yari yambaye utangura kwibaza ati none ico kintu vraiment cari important ico kirato kukimaze k'iminota 5-6 urumva umugore si abagore bose bameze uko munyuve neza ariko hari abameze uko akasigura muri indi domaine bakaexprima différemment
yego c'est ça ariko nivyo abagore bari mu madetaye donc uto dudetaye ariko twebwe bobo ni mikro natwe turi makro urumva donc turi ahantu rero ni mu buryo rusange dupasa hejuru pourvu yuko resultat zibaho ariko abagore si resultat gusa no ni n'ingene vyakozwe ayo madetaye nico gituma rero utarabitahura utaravyumva ingo cyangwa abantu benshi barabomana bakabomana ugasanga murahungana uvuze kuri icyo cyo guhungana hariyo abariko baratumviriza cyane cyane ku bagabo nkanje usanga barabayeho ubuzima bwabo batigeze babona base bapasa donc des soirées avec leur femme cyangwa leur maman donc ku buryo wasanga umugabo amasaha yo ku mugoroba ni ukujya mu kabari hamwe n'abandi urumva kandi c'était une fierté ku bagabo cyane cyane ndiko ndavuga ngaho mu Burundi mu Rwanda muri Afurika donc mu buryo rusange aho cyane cyane twatewe iteka ugasanga ufise abakozi bagutekera ufise n'abakurabira abana aho rero umuntu arakijijwe umuntu arubaha Imana ntafise izo ngeso kumbure canke habitude zo kujya mu kabari kwa amaja mu kabari hari igihe uca usanga kubera atisitura atareferanse afise nta repere afise paraporo y'uko gutaha kuyagana madamu ntiyumva ntaho yabyize ntaho yabibonye wowe waca biramparasa niki n'amasengesho cyangwa akazi urumva ugasanga niyo fuite y'amafise donc umugore akababara akavuga ati mbe uyu mugabo ni biki umugabo nawe ari bize ngo n'umukozi w'Imana ngo no gukorera ijuru oya si ijuru uri kuhunga urugo urumva nibyo gukorera umwanya iya intemporto kandi nagomba kubabwira ntitubeshanye nukuri nanje mu bakorera Imana nukuri nanje umenga ndimu urumva ariko hari abantu babigira fuite ugasanga nukuri yafashije abantu batelefonye ariko aragira akavuga ati ahubwo uyu mugore wanje nukuri ni satana mukoreramwo yama yafuye kandi ni mu gikorwa cy'Imana ariko nawe mu muto ntiyumva importance y'ukuba mu rugo y'ukuba havugana n'umugore y'ukuba ahantu avuga ati uyu ni umwanya ko umudamu atangiye kuvuga uyu ni umwanya uri sacre mu buzima bwiwe reka ndawubahirize reka ndamwumvirize ntakeneye kumvugisha kugira ndamuhe solution akeneye ko ndamwumviriza ko ndamwakompanya ko ngira meme na intervention kuvyo ariko arambwira yumve yuko hari communication ivyo bigize bene data nukuri imodoka yiwe y'urukundo imodoka yiwe y'umunezero ubu yujuje mw'igitoro ashaka izomushikana ku Noel. C'est vrai kuko ndibuka ko nanje kera umuntu atarabohoka émotionnellement piège umuntu ashaka kugwamwo avec iyi langage d'amour c'est de toujours vouloir dépendre de l'autre nayo nyine iyo piège irahari iyo utaratahura yuko ubwa mbere na mbere naho izi langage d'amour turazigisha uwa mbere abanza kugukombra kukuzura kuguhoza kugukiza ico kintu ari Imana yo mwijuru ndibuka ko jewe kera nari très demandeuse nk'exagéra vraiment ashobora ivyo yarampunga sinobabesha ubutumwa yaza kubwigisha kenshi cyane mugabo maze gutahura ikibanza canje muri Kristo Yesu navuga nti Imana ni vyiza ko abikora ndamukura kwa maso kuko niko ngira un clin d'œil pour les femmes qui disent ouais écoute Olivier wewe nuko yabitahuye none twe dufise abagabo badakijijwe canke abagabo banaho bakijijwe bataravyumva comment est-ce qu'on va le faire none tuzoshaka tuguma turindire non nashaka kubabwira ko igihe Imana yatanga imivumo Musa Adamu na Eva bacumura igihe yabwira umugore yamubwiye ati muri Genèse 3:16 il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari mais il dominera sur toi ikibazo nkunda kubaza abagore n'abakurikira amaudio yanje bwa mbere namamvuga nti none ces désirs qui se portent vers le mari kandi mwumva ko ari umuvumo none imbere y'uko ico caha kiba ces désirs se portaient vers qui ces désirs se portaient vers Dieu uwo mutima wari attaché à Dieu rero naho tuko turavuga ivyo ma attachement ces moments de qualité ubwa mbere utabaye attaché avec le Seigneur azoguhunga nanje yarampunze vraiment mugaye igihe ntahura
biratwenza cyane kuko hari igihe wasanga nk'ufise nk'urubanza ataje tutari kumwe cyangwa mfise ahantu nja kuvuga ubutumwa turi Bujumbura akaca telefone ngo none ushika ryari nkibaza uyu ni Olivier sigaye ndindira muhira ashaka ko nous ayons ces moments de qualité ugasanga abashaka ko turaba plus soit ari émission yabonye cyangwa ari football cyangwa ari iki kwa entre guillemets nkunda football aussi mugabo kera ntaratahura ico kintu yarabara football nkumva football yabaye narababara nti none ko umuntu afata umwanya na football ukumva ari 90 minutes araviva intensément cette relation avec le football mugabo jewe namuraba mu maso nkumva reka arampunga ariko iyo imaze kuzura Imana nibaza ko ces moments de qualité ziratuma quand même urugo ruhezagirwa rutera imbere en tout cas ruraba épanoui équilibré ikintu nagomba kugera ko kuri iki kintu nariko ndagira accent ndameta accent plus ku bantu bari mu bikorwa by'Imana nagomba kubibutsa yuko ishengero rya mbere n'urugo rwawe reka ndabisubiremo ishengero rya mbere n'urugo rwawe ariko nta kintu kibabaje nk'ukumva uzi mwene data aba ku birometero majana uzi uko yiriwe uzi ingorane ziwe uramwisonzeshereza uramusengera ariko uwo murarana uwo mubana yirirwa n'agahinda atuntuye amerewe nabi nicyo gituma iki kintu nagomba kugishimikira ko cyane ni ukuri ishengero rya mbere ni mu rugo kandi nagomba kukubwira niwamuha umwanya uwo mwubakanye ukamutega amatwi mukavugana kumva ko muri kumwe erega bene data si ndiko ndavuga amasaha n'amasaha hari igihe biba iminota 10 hari igihe bishobora kuba iminota 30 nagomba kukubwira uwo mwanya yawuronse umve si uzogenda gukora wenyine n'umugore azoguherekeza urumva azokumva yuko akwapfuye jewe rero ikintu novuga kiri mu bintu byantabaye nuko kujya kumva yuko ndiko ndakora ibikorane ndiko ndavuga ubutumwa hirya no hino iyo numva nataramerewe neza n'imbere yuko tugirana na mariage na Natali nkumva yuko mama atamerewe neza nukuri n'ibikorane narabisibisha naravuga nti byangoye kuko numva ata force numva ubengana kujya kubesha abantu donc nico kintu numva nagomba kuvuga ko gatoyi hama sinzi ko Natali yo dusengera turangiza ariko ikintu novuga mpereza ko turakeneye ubwenge bw'Imana umve jewe uri vyakizimana sindiyizi chaque jour je me découvre à combien plus forte raison Natali urumva nicyo gituma rero wamuremye nkeneye kwikonekita nawe nk'uko Natali yabivuze iyo mu madokarite utaramenya ubwa mbere kuyipasana n'uwakuremye mu madokarite y'umugabo n'umwana ntizo guhaza nicyo kintu numva Natali yo dusengera kugira ngo dupize de plus en plus iyo mu madokarite avec Dieu maze idutume tumenya abo yaduhaye uko bateye nuko tubafasha tukababera umugisha amen amen nukuri papa turagushimiye muri aka kanya kandi turahezagiye umuntu wese ariko arumviriza audio ikiganza cyawe kibane nawe Mana umanuke mu mutima wiwe mu rugo rwiwe ukora ibitangaza ariko imbere y'uko ukora ibitangaza mbanzi ko ushaka kutwiyereka Mana nutwiyereke tukumenye Yesu akiri ku isi yavuga ati je ne fais que ce que je vois faire le Père Mana imbere y'uko dukoreshwa nawe dutegezwa kukumenya nico gituma nuvuna ubwa mbere na mbere kumara umwanya mwiza cyane nawe apprendre avoir des moments de qualité nawe Mana dushehisi iyo myanya atari imyanya y'igini atari imyanya yo kukwereka yuko turaba grave cyangwa ko dusenga cyangwa dushoboye akari imyanya yo kuronka urukundo ruvuye iwawe kuko nous aimons parce que nous avons été aimés en premier rero gamana urwo rukundo dushaka gusesa mu bo tubana biciye dans les relations les moments de qualité turagusabye Mana tubanze turuvome iwawe wongere Mana uduha ubwenge uratubwiye ngo dusaba ubwenge kandi tuzobuhabwa duhe la sagesse l'intelligence du savoir igihe ingene twobikora aho twobikorera kugira kivuye iwawe gifise isoko rivuye iwawe kigire impact dans le présent et dans l'avenir kuko tu es un Dieu qui prophétise dans nos vies turagusabye Mana utwigishe kuba abaprofete ubuzima bwacu n'ubuzima bwabo tubana n'abana bacu n'abandi bose Mana tubigusabye ko tuzi kuri Mana yishura amasengesho mu rukundo dans le nom de Jésus amen rero Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza.